Uwuza kwisonga mu bagisibije mu kunyonora no gusesagura amatungo y'ihinguriro Sosumo n'umukenyezi yitwa Karenzo Maria Rosa ajejwe igisata c'abakozi n'ubutunzi, directrice administrative et financière mu gifaransa. Uyo yagirizwa kuba ari we atera umudugararo mu bakozi afatiye ku macakubiri y'ubwoko be n'ay'intara. Nkuko amakuru duhabwa n'abakozi b'iryo hingurira bimenyesha, iyo ndongozi niyerekwa abakozi ba kera batanguye akazi imbere y'umuzo w'umugambwe CNDD-FDD. Uwugira kabiri yitwa Karorero Jean Pierre, akaba ajejwe ivyo guhingura isukari. Uretse ayo mabanga yo muri iryo hinguriro, asanzwe ari we anaserukira umugambwe CNDD-FDD aho muri Sosumo, point focal mu gifaransa, akongera akaba ari nawe afasha yarongoye igisata c'abakozi mu guhakaza abanywanyi b'uyo mugambwe uri ku butegetsi. Eka ngo ari no mu mugwi washizweho ngo ugenzura amatongo arimigwamwo n'abategetsi bo muri iryo shirahamwe. Nkuko amasoko yacu abandanya bimenyesha, Jean Pierre Karorero ngo ni nawe ahagarariye akabari Payoti kifatiwe mu minwe na bamwe mu bategetsi b'iryo shirahamwe rya Reta, akabari karangurirwa ivyankenerwa vyose n'imiduga ya Sosumo inywesha igitoro ca Sosumo nyene. Uwundi ari mu bagirizwa gusesagura amatungo ya Sosumo yitwa Vianney, akaba ajejwe igisata c'ubuhinga bwa none. Uyo akorana n'abanyamategeko babiri bazanywe ngo bahagararire inyungu za Sosumo. Abo nabo nabitwa Clovis na Benoit, bakaba bagisibije mu gutoteza abakozi bagize ngo bariyamiriza ibikorerwa aho muri iryo shirahamwe babifashijwemo n'uwitwa Ndayikeza Anacre ajejwe umutekano aho muri Sosumo. Ako gatotezo kakaba gafatiye mu kwirukana abo bose bitwa ko batavuga rumwe nabo bategetsi, bagaheza bakagirizwa ubusuma be no kwinjiza ibitemewe n'amategeko aho muri iryo hinguriro. Mu bandi bategetsi bapfukamye mu nda Sosumo RPA yashoboye kumenya harimo uwitwa Magaruka ajejwe kudandaza isukari, hamwe n'uwitwa Ndayikeza Diane agenzura ivyinjira n'ibisohoka muri Sosumo, no kuvuga ko ari wari umunyabigega. Abandi bavugwa muri ubwo bunyonyezi n'uwitwa Nikuzwe Arno ajejwe igisata cyo kubungabunga ibikoresho, maintenance mu gifaransa. Uyu agakorana n'uwitwa Samuel ajejwe gushira igisata c'uburimyi mu buhinga bwa none, hamwe n'ubujejwe indimo yitwa Ntakamurenga Joseph. Abo uko ari batatu nibo boba batanga amakuru y'imirima yimbuka cane kurusha iyindi kugira ihabwa abategetsi b'iryo shirahamwe ngo baharimira izindi ndimo zibinjiriza amafaranga. Abo bakoresha bose nk'uko isoko ryacu muri Sosumo ribandanya ribimenyesha, bakingiwe ikibaba n'urongo y'ishirahamwe Sosumo, General Major 𝐬𝐻𝐼𝐴 asanzwe yarihagiye amahegitari agera kuri 4 arimiramwe ibijumbu. Uyo nabo akaba ngo iyo bahabwa impigi n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste. Ivyo abakozi ba Sosumo bakaba babivuga bafatiye ku rugendo yaramutswe igihugu muri kino gihe aheruka kugira muri iyo ntara, ari nayo yubatswemwo ihinguriro Sosumo. Nakuntu abantu bari basemerera hari umukuru w'igihugu aho yotumbereye mu icyabu yinjiza amakori mu gihugu, bigeze atumbera ku irembo ryaho mugahiye mu micungararo gusa ahantu bita batadiriwe mu bwiza hafi y'uruzi bita Mutindozi. Aza kugendera umuntu afite proje igikora ibijanye na biya bintu ze ibizuku, aca arisubirira inyuma. Umugabo yasubiye inyuma n'uwo munsi nyene yararaye aho bita aho nakubwiye hari akabari bita Payote, hari amazu y'abategetsi, niho yirariye bukesha arigira adaciye no kuraba kugendera ishirahamwe marenge nikorera akora kuva agiye ku butegetsi ntaragendera Sosumo n'umusenyeri. Mu ruganda rwa RPA twagerageje kurondera General Major 𝐬𝐻𝐼𝐴 arongoye ihinguriro Sosumo cyo kumwe na Karenzo Maria Rosa ajejwe igisata c'ubutunzi n'abakozi DAF mu gifaransa, ariko turabakena ku matelefone yabo ngendanwa. Twanagerageje kurungikira ubutumwa bwa WhatsApp umupfasoni Karenzo Maria Rosa, ariko ntiyashimye kugira ica twishuye kuri ivyo yagirizwa.